Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Burundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi ry'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu Rwanda indwara zitandukanye z'umutima ziza imbere mu zihitana abantu benshi. Ibice 13% by'abapfa uko umwaka utashe baba barwaye indwara y'umutima. Ntabwo byakagombye ko umufite imyaka 20, imyaka 25 twagombye kumusangana umuvuduko w'amaraso uri hejuru, haba hari ikindi cyariteye. Ngira ngo rero harimo ibibazo wenda tugenda tubona, harimo izi nzoga nyinshi abantu banywa, ndetse inyinshi navuga zitujuje n'ubuziranenge. Uyo ni muganga w'inkindi François Twarishamiri jejwe kurwanya indwara zitandukira mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda. Mu Burundi inka zatanguye gucandagwa inyonko yitiriwe Rift Valley mu yagezweho hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yanduye COVID-19 ku mugabane wa Buraya. Umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano yatanze imihoho leta yiwe imaze gusenyuka. Idonido y'aya makuru ni mukanya ntegire aho muja. Kaya makuru tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yanduye umugera wa COVID-19. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Itangazo rigufi ryasohowe na White House, ibiro vya President Joe Biden mu gatondo kuno wa kane rivuga ko ibimenyetso Biden afise biba yabaye kandi ko aza yatanguye gufata umuti witwa Paxlovid. Iryo tangazo rigira riti yarafashe incanco zose zikinga ubwandu bwa COVID-19 aranaziyongera inshuro zibiri kugira ngo akaze ubudahangarwa kuri iyo ngwara. Joe Biden w'imyaka 79 agiye rero kwikumira ku kirimba iwe kiri aha Washington DC gushika ibipimo vyerekanye ko yakize burundu. Ibiro vyiwe White House aha ariko bikemeza ko atankeka azobandanya akora imirimo yiwe, ariko akayikorera ku kirimbi we. Urakoze Diana. Umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Mario Draghi yatanze imihoho uno munsi kuwa kane inyuma yaho leta yiwe isambukiye. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Iyo leta yasenyutse ku munsi wa gatatu inyuma yuko abayigize banse gushigikira akamo kiwe ko gukorera hamwe kugira barangize ikiringo c'inama nshingamateka hamwe no gushira mu bikorwa imigambi y'ukwogorora ku kiza ca COVID-19 ihabwa amafaranga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya. Bishobora kuzotuma haba amatora y'imbere y'igihe. Draghi yashikirije ikete yo gutanga imihoho Perezida Sergio Mattarella mu nama yagiranye nawe mu biro vyiwe mu gitondo cyo ku munsi wa kane. Itangazamakuru mu Butaliyano ntiryakiye neza amakuru y'uno munsi kuwa kane, mu gihe Ubutaliyano buhanganye n'ibiciro vy'ibintu ngenderwako n'amasoko ntanganguvu bitera vyiyongera cane hamwe n'ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine. Perezida Sergio Mattarella yari yahisemwo Draghi kuba umushikiranganje wa mbere mu mwaka uheze. We na leta y'ubumwe bari bajejwe gukura igihugu mu bibazo vyatewe n'ikiza ca COVID-19 hamwe no gutegekanya uburyo bazokoresha amafaranga y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ajejwe gufasha kwogorora kuri ibihugu vy'uwo muryango inyuma y'ico kiza. Byari bitegekanijwe ko Perezida Mattarella abonana n'abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka ku muhingamo ku munsi wa kane imbere yuko ashikiriza itangazo ku migambi afise. Tugushimire Fidele. Ukraine ivuga ko ibitero vy'amabombe vy'Uburusiya uno munsi kuwa kane mu gisagara ca Kharkiv vyahitanye abantu babiri batari munsi ya babiri bikomeretsa abandi 19. Inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Mu bapfuye harimo umwana umwe, mu gihe abandi bantu 4 baremvye bikomeye. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ku munsi wa gatatu ko igihugu ciwe gishaka gufata ibice vyo mu mpanuko bw'igihugu biri hanze y'intara ya Donbass. Sergei Lavrov yamenyesheje ko igihugu ciwe kitazogarukira gusa muri iyo ntara, aho abashaka kwiyongora kuri Ukraine batanye mu mitwe n'inteko z'ico gihugu kuva mu mwaka wa 2014 n'igihe Urusiya bwigarurira intara ya Crimea. Shimangiye ko bazobandanya gufata ibindi bice niyo ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyabandanya guha Ukraine izindi misile zirasa kure. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ku munsi wa gatatu ko zifise imigambi yo kurungikira Ukraine ibindi bimodoka 4 birasa bene izo misile
hamwe na vya muzinga bindi inteko za Ukraine ziriko zikoresha neza ivyo bigwanisho mu guhangana n'inteko z'Uburusiya. Umuvugizi w'ibiro vya perezida wa Amerika ku bijanye n'umutekano w'igihugu John Kirby yabwiye abamenyesha makuru ku munsi wa kabiri ko amakuru y'iperereza ya Amerika yerekana ko Uburusiya buriko bwitegurira kwigarurira burundu ibice vya Ukraine bugenzura, ivyo mu birenga ku bwigenge n'iyubahirizwa ry'imbibe z'ico gihugu. John Kirby yamenyesheje ko mu bice Uburusiya bufise imigambi yo kwigarurira burundu harimo Kherson, Zaporizhia n'intara zose za Donetsk na Luhansk. Urakoze Fidele. Ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryafashe iyindi ntumbero ku bijanye no gutanguza urucanco rw'ingwara ya malaria mu bihugu bitatu vyo muri Afrika. Ishirahamwe Bill and Melinda Gates Foundation yarahagaritse gutanga amafaranga ajejwe gufasha ku bijanye n'urwo rucanco, vyerekana impungenge ku kamaro kazo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazwe. Bamwe mu bahinga mu vy'ubumenyi bemeza ko ingingo ya fondation yitiriwe Bill na Melinda ishobora gutuma abana miliyoni n'imiliyoni muri Afrika bahitanwa na malaria, kandi ko ikazoshobora kugira ingaruka muri kazoza kuvyerekeye gutorera inyishu ibibazo bikomeye bijanye n'amagara y'abantu. Abahinga berekana ko urucanco Mosquirix rukingira indwara ya malaria rugurishwa n'isosiyete GlaxoSmithKline rukora neza ku bice 30%, rukaraba rusaba doze 4. Umuyobozi ajeje imigambi ijanye na malaria muri fondation ya Bill na Melinda we asigura ariko ko urwo rugero ruri hasi, gutyo iyo fondation akorera ikemeza ko ubukari bwarwo rudashimishije nk'uko bavyipfuza. Ibi yabitangaje no musi kwa kane igihe yariko asigura ingingo y'iryo shirahamwe yo guhagarika gushigikira urwo rucanco inyuma y'uko fondation ya Bill na Melinda ikoresheje amafaranga arenga miliyoni $200 y'amadolari kuri uwo mugambi, hamwe n'imyaka itari mike yo gutuma urwo rucanco rushika ku isoko. Ukutavuga rumwe ku rucanco rwa malaria kubaye mu gihe amakungu ahanganye n'urugamba rwo kurwanya ukwiyongera kw'indwara ya malaria kuva ikiza ca COVID-19 kigeramiye utwigoro two guhagarika iyo ngwara yamahitanye abantu 620,000 mu mwaka wonyene w'2020. Mu bashigikiye urucanco rwa malaria harimo ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo. OMS mu mwaka uheze ryavuze ko urwo rucanco ari intambwe ikomeye cane mu rugamba rwo gutuza malaria. Barakoze bagenzi bacu Diane na Fidele kuri ayo makuru y'irya nino ku isi badushikirije. Tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguriye mu Rwanda aho ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu gisaba abanyagihugu barengeje imyaka 35 kwipimisha ingwara y'umuvuduko w'amaraso. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda. Byavugiwe mu nama yahuje abaganga b'inzobere mu kuvura indwara y'umutima ubwo u Rwanda rwizizaga umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana indwara y'umuvuduko w'amaraso. Aba baganga baturutse hirya no hino mu gihugu bahuriye mu nama i Kigali baganiriye kuri iyi ndwara. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko indwara zitandukanye harimo n'iy'umutima zirimo kugenda ziyongera ku isi no mu Rwanda. Muganga w'inkindi François ukuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura muri RBC avuga ko ku isi ku bantu bapfa abagera kuri 71% bazira izi ndwara zitandura harimo n'iz'umutima, ni ukuvuga abagera kuri 18 buri mwaka. Mu Rwanda mu bapfa abagera kuri 46% bicwa n'indwara zitandura. Muri izi ndwara harimo indwara z'umutima, diabete, kanseri n'indwara z'ubuhumekero. Muganga w'inkindi yumvikanisha ko ku bantu bari hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 65 abagera kuri 16% bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Uwinkindi agasaba abaturage bose bari hejuru y'imyaka 35 kwipimisha iyi ndwara hakiri kare. Umuntu wese ufite imyaka 35 yemerewe kujya ku kigo nderabuzima kimwegereye tukamusuzumira izi ndwara zitandura hakiri kare kugira ngo nidusanga yaragize ibyago byo kuzirwara tubashe kumuvura hakiri kare, kumurinda ibyago byo kurwara umutima, byo kugira za stroke ndetse n'ibindi bibazo biterwa n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ndetse twashaka yuko byanamanuka bikagera hasi kuri za poste de santé, ndetse n'umujyanama w'ubuzima akabasha kugenda urugo kurundi yigisha abantu ibijyanye n'izi ndwara zitandura ndetse anabapimira izi ngizi z'ibanze
nk'umuvuduko w'amaraso, kubarebera uko isukari ihagaze. Uyu muganga yemeza ko izi ndwara zibasira umutima arizo zihitana abantu benshi bangana na 13% y'abapfa buri mwaka. Kuri muganga w'inkindi igiteye impungenge nuko iyi ndwara isiga yibasira n'abakiri bato. Urebye ikibazo cyane kiba kiri ku myaka iri hejuru, cyane cyane tugomba kuvuga imyaka iri hejuru ya 40, niho dusanga abantu benshi bafite izi ndwara zitandura. Ntabwo byakagombye ko umuntu imyaka 20, imyaka 25 twagombye kumusangana umuvuduko w'amaraso uri hejuru, haba hari ikindi cyabiteye. Ngira ngo rero harimo ibibazo wenda tugenda tubona, harimo izi nzoga nyinshi abantu banywa, ndetse inyinshi navuga zitujuje n'ubuziranenge, harimo kudakora siporo ihagije, ugasanga abana dutangiye kugira abana batoya bafite navuga umubyibuho ukabije ugereranije n'imyaka yabo, ndetse ugereranije n'uko bareshya. Nubwo abantu barwaye indwara zitandura basabwa kwipimisha hakiri kare zitarabarenga, bamwe mu barwayi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko kubona abaganga bibagora, ndetse ko n'abamaze kurwara bibagora kubona imiti ivura izi ndwara. Nk'ubu njyewe mfite ikibazo cya diyabete, kwitera imiti, ariko ushobora kuza hano mu kwezi gushize nabuze imiti, kandi iyo miti nibwo buzima, iyo nayibuze nyine no gupfa napfa, ariko turaza hano bikatubwira nta miti ihari. Naraje rwose birinda bigeza nka 4 z'ijoro ndara hano ku ntebe. Kugeza ubu abashinzwe kwigisha bazavamo abaganga basobanura ko bashishikariza abanyeshuri babo kwita ku gusuzuma izi ndwara mbere yo kugira ikindi bakorera umurwayi ubagana. Uyu ni muganga Bavuma Charlotte, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda uyobora urugaga rw'abaganga bavura indwara z'umubiri harimo n'umuvuduko w'amaraso. Turakangurira abaganga kwita gusuzuma umuvuduko w'amaraso, kubera ko ni indwara itagira ibimenyetso, ni indwara igaragara ari uko umuntu ayipimye. Turakangurira rero buri murwayi wese uko aje kwa muganga, nubwo yabazanywe n'ikindi kibazo kitari umuvuduko w'amaraso, kwisabira muganga ko amubwira umubare we akanawumenya. Ni ukuvuga ngo no mu ishuri abanyeshuri twigisha tubyitaho kubigisha ko buri muntu wese ubaganye aje ashaka ubuvuzi bagomba kumusuzuma, bagomba gufata umuvuduko w'amaraso. Izi nzobere z'abaganga b'indwara z'umutima zisobanura ko iyi nama yabahurije i Kigali ibaha umwanya wo kongera kureba uko bazategura ubushakashatsi buzabafasha kumenya impamvu nyayo ikomeje kongera imibare y'abarwayi b'umutima. Ubushakashatsi buheruka bwakozwe muri 2012. Kugeza ubu izi mpuguke zivuga ko indwara y'umuvuduko w'amaraso ishobora kuva ku babyeyi cyangwa se ikagenda iza uko ugenda ugana mu zabukuru cyangwa ufite ibiro byinshi. Ikindi abaganga bavuga nuko iyi ndwara iterwa ahanini n'ibyo abantu barya byiganjemo amavuta menshi n'isukari, ndetse n'abantu badakora imyitozo ngororamubiri. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Assumpta. Mu Burundi naho isekeza ryo gucandaga inka kugira zikingirwe inyonko yiswe Rift Valley ryatanguriye kuri no munsi wa kane mu ntara ya Ngozi mu raruko bw'u Burundi. Ni inkuru twateguriwe mu menyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana. Iryo sekeza ryatangujwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi Nkurunziza Serge ari kumwe n'umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Ninterese Martin. Nkurunziza Serge yamenyesheje ko ico gikorwa kizoca kibandaniriza mu ntara zose z'u Burundi kugira ubworozi bwongere gufasha abarundi n'u Burundi. Uyu munsi twazanye incanci 1000, no kuvuga 500 ngaha mu ntara ya Ngozi n'izindi 500 mu ntara ya Karusi, ariko mu ndwi itangura turiteze kuronka incanco zigera ku 100,000 kugira duce tubandanya iki gikorwa, kandi mu gihugu cyose tuzohashika kuko mu gihugu turafise inka zababa 800,000. Ni ngombwa rero izo nka zose tuzikingira, mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyese zoheza tuzicandage mu nyuma, ariko twari twihutiye guhera kuri ibitungwa vy'inka. Naho Ingozi iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift yasinzikaje, Nkurunziza Serge yashimiye abanyagihugu baho bagerageje gukurikiza amabwirizwa bahawe, inka zabo ntizahahonera. Shimire cyane abene gihugu ko ntumwitwaye uko ingwara imaze kuboneka, baragize bati nimuhagarike uruja n'uruza rw'ibitungwa, muca mubikora neza cyane, vyaratumye ingwara itarandagata ku murindi munini cyane. Turanashimiye mbere abanyengozi ubo turabona yuko wa mugambi wa leta wo kororera mu mpongore bawusize mu ngiro, nawe nyene rero urya mugambi waratumye ingwara n'ukuri itarandagata ku rugero runini. Munamatari w'intara ya Ngozi Ntaco Sanze Emmanuel yashimiye leta y'u Burundi kubona ico gikorwa cyo gucandaga inka gitangurizwa ahatwara. Mu ntara ya Ngozi niho twafishije inka nyinshi cyane, kuko gushika uno munsi dufise ibitigiri vya baba kuri 273 zapfuye,
hakaba rero n'izindi zikigoyagoya zigwaye abenegihugu bari batanguye kwihebura. Tunamenyesha yuko mu makomine yose uko ari 9 hose barindiranye igishika kino gikorwa kuko abenegihugu bari barihebuye, ariko no munsi tukavuga tuti ashi. Abanyagihugu bahingozi bariruhutsa kubona inka zabo zari zibatunze zigiye gukingurwa karanda kari kateye. Kuri iki gikorwa leta idukoreye kije hageze, abantu bari batunze ku mutima bibaza ko bizahava bigena mu misiza, narya harihimirije itangurwa y'amashuri vyogoye abavyeyi, ariko muri kano kanya kubona leta nkozi y'imbere ikatangura gutanga urushanje, twebwe abenegihugu turafise icizere yuko mu misiza tuzotangura kuvyikorako. Kuvuga yuko iri sekeza ryo gucandagisha inka turyakiriye neza cane, abona yuko ibintu kwigisha abana kurima no korora twabikora ku gitungwa, kandi rero mu ncamake urabona ibintu vyo kugira umuntu yorore akoresha wa mutaho uva mu nka nyene, avyakiriye neza cane. Iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift yashitse ubwa mbere mu Burundi mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka, itangurira mu ntara za Ngozi, Muyinga na Kirundo. Ibiharuro biheruka gutangwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi igenekezo rya ndwi ukwezi kw'indwi uno mwaka vyerekana ko inka zafashwe zari 910 hafa 413, impene n'intama nazo zafashwe ni 632 hafa 214. Iyo ngwara yibonekeza mu ntara 13 kuri 19 zigize Uburundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire, tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe barandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Reka duhe umwanya mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma mu gice gito cy'ikiganiro muri Sanga yagiranye n'abashakashatsi ku muco nyarwanda ku vyerekeye umwaka canke umukoshi canke inyatsi. Mutagoma yavuganye na muganga Rutanga rw'amaboko, umuvuzi gakondo akaba n'umushakashatsi atwara ikigo nyarwanda c'ubuvuzi bushingiye ku muco. Yavuganye kandi na Gihanze Musasizi, uwundi mushakashatsi akora ubuhanzi bushingiye ku muco nyarwanda. Ijambo ubwaryo kuba ririho, izina kuba ririho, izina n'ubuzima. Ntabwo rero ikitariho cyajyaga kugira izina. Mu bushakashatsi twakoze n'ubundi habaye kwibaza icyo ngicyo, kuko nk'uko wabyibajije mu nshoza y'ikiganiro, abantu hari ibyo bavuga, ariko iyo uje nk'umushakashatsi urenga ibyo abantu bavuga, noneho ukajya kureba ariko biriho cyangwa ntabwo biriho, birakora cyangwa ntabwo bikora. No mu bushakashatsi nakoze ndangiza kaminuza kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe n'ubusanzwe n'izi by'ikiganga, twasanze ko hari abantu benshi bataka umwaku, kandi koko ugasanga bibaho. Ndetse no mu muco w'u Rwanda, mu byo nize n'ibyo nkoramo ubushakashatsi, burya hariho n'amoko atera umwaku. Hariho abantu batera umwaku, hariho utunyamaswa dutera umwaku. Wahura nabyo mu gitondo, abantu bagiye bahura nabyo bakaguhamiriza bati nibyo bye byambayeho gutya, mpura n'injangwe mu gitondo, kandi kuko uwo munsi niriwe nabi, nsitaza indyo kandi ariyo ngendera, kandi koko uwo munsi niriwe nabi, nsitaza imoso kandi ariyo ngendera, kuko biterwa n'ukuguru ugendera, ni ukuvuga uko ubanza imbere, nuko kandi kuko bimerera nabi. Nahuye na nyiranaka cyangwa naka mu gitondo, uwo munsi nirirwa nabi, ntacyo nagezeho, ntacyo naronse. Abavugaga iby'amahirwe, ariko ku rundi ruhande mpuye na runaka, niyo yangereye muri butike cyangwa iki, abantu barangana, ndacuruza, ni umunyamutwe mwiza. Mu ncamake rero umwaka ubaho. Wenda turaza no kugaruka ku bijyanye n'inkomoko yawo cyangwa se n'uburyo watsirikwa niba bibaho, ariko reka tubanze tubaze Gihanze, nawe ubyemera utyo? Urakoze cyane, ndemeranya nuko uwo muvandimwe mbanze mbitsindagira, numvise afite izina rivugitse neza cyane, irakamuhama. Ndagushimiye. Urakoze. Umwaku ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuwemera cyangwa kutawemera ngo ubaho cyangwa ntubaho, ni nk'ijoro n'amanywa, turabana igihe cyose, ahubwo abatabizi bicwa no kutabimenya.
umwaka rero ahubwo ngo uza mu buzima bwawe ryari uvamo ryari. Mu by'ukuri kuwuvanamo burundu ntibishoboka kubera ko uvukana nawe, kuko uba ugomba guherekeza kugeza upfuye. Ku rundi ruhande rero uko bivuze ngo amahirwe n'umwaku birabangikanye, ni nka nyine yange nijoro n'amanywa nyine n'igicucu n'umuntu bagendana, kugira ngo rero umwaka ahubwo ugire iki mbese impact, ugire ukuntu uhungabanya imigendekere y'ubuzima, nicyo dukwiye mu by'ukuri gushyira ahagaragara, kuko ari abahanura, ari abavura, ari abo bita abapfumu, ari n'abo ngabo baziririza ibintu runaka. Icyo baba bagamije ni ukugira ngo mbese wa mwuka mubi ubukenya ugendana ari nyine twita umwaka ukwaka, uruvangavange rw'inyatsi bigutera ubukenya n'imiruho utari uteganije cyangwa se utagombaga guhura nayo, iyo uba witwaye mu bundi buryo. Ibyo bintu nibyo abantu benshi bivurugutamo ntibabashe no kumenya aho babisohokeramo, kuko ni karande. Ariko rero nubwo ari karande, ntabwo twavuga ngo ni kamara, nta kitagira, mbese nta ndwara itagira ikivura. Ibyo rero bikaba bivuga ngo kuri yewe kutemera umwaka ahubwo niko kugwamo bya nyabyo. Rutanga rw'amaboko, wumvise ko Gihanza avuze ati umwaku tubana nawo ni nk'amanywa nijoro, ati kandi kuwutsirika burundu ntibishoboka. Hari iriya foto yawe twashyizeho, nabonye ufite icyuhagiro, ngira ngo wari mu kazi ko kuvura. Harya ubundi icyuhagiro ntibagikoresha mu bintu byo guhumanura no gutsirika ibintu? Yego, icyuhagiro nibyo. Iyo umuntu yagize umwaku cyangwa akagira ibyamburira ni ukuvuga ibimwamburira bya hato na hato, rwangendanyi z'uburyo butandukanye. Ni ukuvuga ko mu buzima bwe agenda ariko afite ibyo bagendana atabizi, nibyo bimugirira nabi, nibyo bituma amahirwe yatinonosora. N'iyo dusobanura umwaku, ni ukuvuga ngo ni igihe ubuzima bw'umuntu cyangwa amahirwe y'umuntu bitinonosora neza, ahubwo hakagira ibibyinjirira, hakagira ibituma biza igicagate, hakagira igituma biguma bigeze ku munwa mu gihe abandi bibakundira, umuntu akaburira aho abandi babonera. Icyo nicyo bita umwaka. Rero uwo byabayeho, nk'uko Gihanze n'ubundi yari abivuze mugenzi wanjye uri muri Canada, ni uko umuntu ajya kubaza. Mu Kinyarwanda habaho kubaza, ariko ibirimo kumbaho ni ibiki, niko guhanuza, niko kuraguza mu ndebere ibiri aho ntabona, nko kurengurira umuntu umupira warengeye aho atabona, ubigereranije no gukina umupira mu kibuga cy'umupira. Ni mu mpfumurire, gupfumura ni naho hava umupfumu, kurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara. Ibi biraterwa n'iki? Twamara rero kubona kabitera uko indagu zabigaragaje, zikanatwereka noneho intsinzi yabyo. Intsinzi rero wenda ni uguhabwa imitsindi yineye, ni uguterwa icyuhagiro mu rugo rwawe, cyangwa nawe ubwawe ni uguterwa icyuhagiro. Ni uko wenda aho ukorera hagomba guterwa icyuhagiro, ni ugutambaza igitambo cy'umuterekera, dore n'abazimu bawe bakwitandika kubera ko batagira giterekera. N'ibi cyane cyane wamenya ko umwaku ni ikintu kiri mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari mu buryo bw'ibifatika. Ni mu bumenyi bw'umwuka, bimwe bita siyanse metafizike, birenga ibifatika. Ariko kuba bidafatika si byo bivuze ko bitariho, kuko n'ubundi ahubwo ibidafatika nibyo byatumye ibifatika biriho. Ubwo rero icyuhagiro nacyo kiri mu byo dukoresha iyo tugangahura umwaku. Kugangahura bigereranye no gukunkumura, ni ukuvuga nk'igihe ukunkumura umukungugu cyangwa umucafu cyangwa ifu byasigaye nko mu mufuka ugira ngo bishiremo, gukunkumura, kugangahura, guhumanura, gukenkemura, kweza cyangwa se gukiza, gukuramo ubwo buganga. Ubuganga ubundi ni ubwandu, burya n'umuganga ni impine y'umugangahuzi. Ni ukuvuga umuntu ukuraho ubwandu, ukuraho uburwayi. Ahari wenda nahindiraho kuko tuganira tutarebana kugira ngo tubone uko tugenda duhana ijambo.
nibyo koko ibyo uvuze ni ukuri. Ijambo hari abantu bamaze kubona insanganyamatsiko banditse ari benshi ku rubuga, dufite abantu barenga 100 bashaka kugira icyo bababaza. Nari nzi ko turi bunaganire tukabanza kubisobanura ku buryo burambuye, ariko kubera ubwinshi bw'abantu ndagira ngo tugerageze gusangira ijambo. Wenda ibibazo bari bubaze biraza kugenda biganisha ku byo nanjye najyaga kubaza. Reka munyemerere mu kanya nari bujye kwa Gihanze tukagaruka kuri ibyo by'intsinzi no gutanga igitambo cyo guterekera muganga Rutanga rw'amaboko yaravuze, ariko reka mbanze nakire bwana Shyirambere Yohani Bosco na Minani Nestor. Turahera kuri Shyirambere, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Uravuga aho uherereye uhita ubarizaho n'ikibazo cyawe. Murakoze, ndabumva neza, ndi Rusizi. Ikibazo cyanjye ndashimiye abatumirwa bose abari kunyumva. Ikibazo cyanjye kuri iyo nsanganyamatsiko ndi kwibaza niba umwaka ubaho, icyo nemera cyo nzi kubaho, ariko umuti ubaho, ese uterwa n'iki? Ngira ngo ibyo nibyo Rutanga rw'amaboko yari amaze kuvuga. Hari ikindi kibazo cya kabiri ufite? Nta kindi kibazo, njye nibaza kuba uriho uterwa n'iki, uvurwa n'iki? Urakoze cyane bwana Shyirambere Yohani Bosco. Reka tujye kwa Minani Nestor, uratubwira aho uherereye, utubwire n'ikibazo cyawe. Yego, murakoze cyane. Ndi Bujumbura mu Burundi muri uyu mwanya. Naje ndi mu bantu bashobora kuba bemera ko mu by'ukuri hari abantu bashobora kuba batera umwaku nk'uko bivugwa, ariko ikibazo cyane mfite, nshaka kumenya, ndavuga ko hariho abantu bakomoka mu miryango ishobora kubitera umwaku, yoba ari byo cyane ibintu bishobora gushyikira umuntu uwo ari we wese yavukanye icyo gihamana kibi. Urakoze Nestor. Ngira ngo Rutanga rw'amaboko yari yatangiye anabivuga anabyemeza rwose ko ibyo bintu bibaho, ahubwo dukomeza kwa Gihanze, we ntacyo yari yabitubwiyeho. Bwana Gihanze, nawe uremeranya na muganga Rutanga rw'amaboko kuri icyo kintu cy'uko amoko abaho atera umwaku koko? Murakoze. Kuri icyo ngicyo turabyemeranyaho, ariko ndabisasira gatoya. Umwaku hari inyabutatu igomba kuba yuzuye kugira ngo ari umwaku, ari n'ibindi byose byo mu isi y'ubuzimu itagaragara nk'uko yabivuze bibashe kugira mu isi igaragara. Bivuze neza ko bitagaragara ibyo byabyaye ibigaragara, uko ni ukuri. Ntabwo rero umwaku wabaho hatari guhuza igitekerezo, imvugo n'igikorwa. Ibyo bintu bitatu ubwo araza kubitubwira mu mikorere ye uko bibangikana. Hari igikorwa, hari igitekerezo, hari n'imvugo, bikagomba kujyana mu isogonda imwe, cyangwa se nkoresheje isogonda kubera ko ariko gace k'igihe dukoresha. Ni ukuvuga ngo bizira imbereka, igitekerezo kitanyuranye n'icyo urimo ukora, mbese amagambo akuvamo atanyuranye n'akunyura mu mutima. Icyo gihe rero niho igikorwa urimo ukorera mu isi itagaragara kibasha kugira iki kigaragaza mu isi igaragarira rubanda. Kuvuga rero ngo umwaku, abantu b'amoko runaka atera umwaku, akenshi bituruka ku cyo ubwo bwoko bupfana cyangwa bwapfuye n'icyo butera umwaku. Nk'uko hari ubwoko bugira umuse wabwo, umuse w'umusinga ntabwo ari w'umunyiginya, si we w'umwega, si we w'umushambo, bigenda bihererekana. Ayo ni amasano aturuka ku miterekero ya kure cyane, rimwe na rimwe tutamibuka neza, cyangwa se amatate yaturutse ku manza zitahiguwe igihe tutari twavuka, rimwe na rimwe tunabimenya, ariko kuba tutabizi ntibivuga ko bitatugiraho ingaruka. Ibyo rero iyo bihererekanye bikipfundika bikagenda byivanga n'ibihe, ndetse rimwe na rimwe aho kugira ngo abantu babigorora ahubwo bakagenda babyanduza kurushaho, abantu bakarushaho gutana. Ubwo hakaba haje cya kinyuranyo cy'ubuzima, cya kinyuranyo cy'impagarike, hakaza amatati mu buzima, hakaza ibintu bibi byose, kuko mu buzima habaho. Umugabo witwa Nkurunziza yigeze kuvuga ngo ese wari uzi ko icyiza n'ikibi bigendana? Biragendana nyine. Niyo mpamvu navuze ngo kumaraho umwaka burundu ntibishoboka, ukaba ari uguhakana ubuzima nanone. Ariko kuvura umuntu wayobye birashoboka byo, kuko ni ukumuha disipurine, ni ukumuha amabwiriza y'ukuntu ari bwitware kugira ngo ya myaka mibi itakomeza kuyobora ubuzima bwe. Kuko ni ukuvuga ngo kugira apfundure bya bitekerezo kuri za nzira mbi biriho bimujyanaho. Turashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri isaha. Turashimiye engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, tukaba dushimiye na Dieudonné Cubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.